ntimwakanye kuko je umwanya wanje w'igiteramo utanguye naciye nduga kuri stage en fait abari umwanya wa DJ arabanza akavuza imbere yuko MC aduga kuri stage hama umu MC akaduga atangura program niko vyagenze aho rero abari umwanya wa DJ nawe bataratahuye gushusha abantu. Gloria Munezero kuri micro nkaba ndi kumwe na MC mumenyesha makuru Amipro musanzwe mumuzi mumenyereye nkaba nashaka ndamuha ikaze kuri VITV naho tutari muri studio ni sawa. Murakoze Imana bamugisha kwa mwashuye kunyakira. Amen. Je nitwa Amipro MC ndi mu journaliste ndi mu MC hama ndi umunyagihugu asanzwe nk'abandi bose yamana. Okay, kwari rya mbere dushoboye kugira ibakwe tukakwakira kuri BI murashaka kwidondora abo batazi Amipro neza. Je nitwa Miss ndi umwana wa gatatu mu muryango w'abana batandatu bara muri Buja FM ndi mu MC mu biteramo ibikomeye ibidakomeye ariko byose babikomeye hama niza amashuri yanje y'intango kuri Stella Matutina yisumbuye kuri Kibenga Wisdom School mbandanyiriza kuri Université Limia no kuri Martin Luther King numva umengo nivyo naraciye kuri Radio Télé Renaissance niyo natanguriye no musingora muri Radio Buja FM yahoze yitwa Radio 10 hari bindi ndumuntu mfise umwana umwe yitwa Ishimwe Gold Loan Nathanael Magic Marley sindubaka. Okay. Nibaza yuko uwo batarazi biography yiwe arayimenye ego rero nashaka ndakubaze kuvyerekeranye n'imyuga ukora kuba umu MC mu Burundi biroroshe. Bon biroroshe biranagoye ikintu cyose ni talent office impano ikintu cyose jemba numva yuko gishoboka hama je ico novuga nuko biragoye mu gihe utararonka connection ariko biroroshe mu gihe umaze kuronka connection ibindi bica vyikora tu. Okay. Bega nk'umuntu yoba adatahura umwuga wo kuba umu MC. Umu MC ni iki? Umu MC ni master of ceremony ni muraryosha ikirori. Ikirori kikabandanya kiryoha. Hama je novuga yuko kera ngaha mu Burundi ntibabifata nk'akazi. Ariko je ndashima Imana kuko kuva ntanguye no mwuga wa MC naje ntahura neza yuko no mu gushobora kumbeshaho ukabeshaho umuryango wanje hari n'abandi bantu benshi baje nyuma yanje bagiye baraba MC ndabishima Imana cyane. Ego iyo igiteramo kitaryoshe iyo mwatumiwe kuba aba MC mu giteramo hama igiteramo ntikiryohe riba ariko sa ryanyu canke riba ariko sa ry'ababiteguye canke abari ntaho bishobora kuva ku mu MC. Cyane ariko je nta giteramo na kimwe ndajamo nikiryohe kabisa bon ego arashaka kuba utuntu tugorane twahandi ariko kuri stage shaka ma performance abari sawa. Okay iyo nk'igiteramo duheruka kubona mwarimo nk'umu MC kuri mess cabereye kuri mess ego kijya carimwo doben hari ukuntu abantu twakanye habuze umwanya mukagenda mukapotera bijya bibari ivyo canke mwari mukwiye kuguma muza mukadushura. Ntimwakanye kuko je umwanya wanje w'igiteramo utanguye naciye nduga kuri stage en fait abari umwanya wa DJ arabanza akavuza imbere yuko MC aduga kuri stage hama umu MC akaduga atangura program niko vyagenze aho rero abari umwanya wa DJ nawe bataratahuye gushusha abantu. Hanyuma iyo DJ ari karavuza ntibiba bikenewe yuko nawe uba uri hari kugira ngo ugire kenshi aramu DJ akubwira ati je sinshaka yuko hypinga hari nundi akabwira ati ndashaka yuko mfasha guhypinga hari ababikunda hari n'abatabikunda hari umuntu yumva yuko uri kura hypinga adashaka guma muri ya mood hari nundi avuga ati uri kura hypinga ahubwo ndagiyegwa cyane gusumba bivana rero na DJ. Mbega ho hariho ishuri yigisha kuba umu MC mu Burundi sinzwi ihari ariko mu bindi bihugu nibaza ko ihari je ntavyo nize je navyisanzemo. Wavyisanzemo kuva ryari wabitanguye ryari? 2013 kumenyesha makuru no kuba umu MC watanguye iki? Natanguye ubu MC 2012 hama ntangura umugabo umenyesha makuru wo kumenyesha makuru muri 2013. Ubitangurira he? Radio Télé Renaissance. Oya kuba umu MC Kibenga Wisdom School. Wabitanguriye ari kwishuri? Yes. Umunsi wa mbere byagenze gute? Yari ama club naragende msinga nkahamagara abantu je nabifata nk'ibintu bisanzwe nko gufyina ariko abigisha n'abanyeshuri barambwira ati ibintu yashobora kukuviramo ikintu gikomeye bikaguteza imbere cyane nafata iryo jambo cyo ndabibanda. Ha umuntu yigeze kumbwira ko akuzi wakina agapira neza football. Ubu biheze kubera sinabihevye n'ubu ndacakina chaque samedi ndakina n'ubu jewe n'ama match nta hamwe haba match ya football ndeka ugenda
ngaha mu Burundi ni hake nk'ubu no muri no weekend zo nagiye kuraba match ya Flambeau na Musongati ndaduga cyane kuraba match. Football ni kintu no mu muryango nakuze mbona abantu bakina bakunda ko na mukuru wanje akina muri equipe nationale y'u Burundi. Rero igihe cyose iyo ageze football ndanayikunda gusumba umuziki. Ndaguheruka ukora kuri iki citwa Radio 10 Mengasi niyo Radio Buja FM ukora ikiganiro Ambiance Love. Kubera iki wavuye muri Ambiance Love, kubera iki ico kiganiro utabandanije ugikora naho wagiye muri Hit Connection, naho wagiye mu by'umuziki? Kubera jewe kintu cyose manshizemo ndakijamo kandi nkagikora. Ambiance Love byabaye ngombwa yuko abayobozi bambwira ati harageze yuko uhindura ikiganiro ukaja mu kindi tukabandanya duteza imbere ibiganiro n'akanovera k'iradiyo ndakijamo. Ndashima Imana ko canaduze. Ego Hit Connection ukiciyumvira ugitanga urumva watanguriye muri Ambiance Love uvuye mu rukundo ugiye mu muziki. Byari bisanzwe ari ibintu wari ukunda? Nari bisanzwe ndanabirimwo deja kuko nabo mu MC je nagiye muri Ambiance muri Hit Connection maze gukora amashow menshi, show ya Chalinani na La Costa Beach, The Fighter Production baravyibuka, show za Nevi Kenzo, show za Neiwa Mitego. Naje kubijamo maze gukora ama event menshi kandi urumva umuziki deja nari proche n'aba artiste. Rimwe na rimwe no mu Ambiance Love naratumira aba artiste. Nari msikiganira ahubwo c'umuziki citwa Sunday Vibe caba dimanche. Ego caba dimanche ndavyibutse. Mbega gukora umwuga wo kumenyesha amakuru no kuba umu MC birakorohera ubifatanya gute? Biranyorohera cyane kuko byose birantunze. Hama nuko byose ndanabikora nk'akazi kandi nkabikora ndabikunda. Kubwanje biranyorohera ko kenshi ama evenement ba le weekend ama evenement nayo aba mu ndwi hagati. Ndashima Imana abayobozi banje kuri Buja FM barantahura bakamurusha ngaje kuzikora. Okay. Abantu benshi barakunda kuguma bahindagura ahantu bakorera akava akagenda hatangiye gutera imbere aca nkagize. Wowe ni kiye kintu cagutumye uguma muri Buja FM iyi myaka yose? Uziko ntarahindura ni radio naho rankora muri Buja Renaissance nahinduye kubera yagize ikibazo ariko Buja FM sinumva yuko none ayihindura mu gihe kironka ivyo nshaka mu gihe bakimfata neza nkuko ndabishaka biragoye ingene nshobora kuyihindura ariko mu gihe bizoshika je nahura neza yuko ikintu cyose k'Imana yabishatse mu gihe Imana izobishaka. Vision yawe niye? Vision yanje no gushika kure no kugurira ibintu by'iwanje nanje nkagira radio yiwanje. Radio yiwawe wifuza radio cyangwa ushaka television? Byose. Ego. Donc ni ngaha mu Burundi gusa cyangwa ushaka izo biri international? Jewe kandi ngiye gukora hanze y'igihugu. Ushaka kugenda? Sinshaka kugenda ariko ndashaka yuko ivyo nzokora bizoba biri hose mu gihugu cyose no kwisi yose. Okay. Akajambo ku bantu bagukunda batari bwakubone baba badukurikirana batari bwakubone? Nimba bari Imana baho umugisha mwakoze nabashimiye cyane kwa mashoye ko mu kiganiro gutera imbere no gushika kure nivyo ndabifuriza. Hama harambe urukundo n'umwumvikano dushaka gushika kure. Nzogutumira muri studio ngira ngo dushobore kuganira. Nubwo shake ejo ndi umuntu wa mbere je atanga gukora ikiganiro. Okay. Anytime kabisa. Mwabyumvise abantu mushaka ibi. Mushaka kuba mukurikirana n'abantu dufate batanu. Abantu batanu bashaka kungirira akamaro gusumba babana 1000 canke 1010. Voilà. Mwabyumvise je nzomurondera ndamuzane muri studio hama dushobe kuganira twisanzuye ko no munsi nta mwanya ndonse wo gushobora kugira kandi ndabitahura. Koze cyane amifu. Imana baho umugisha. Ego amen. Tuzosubira rero. Nta kibazo. Mukaba Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu. Bye.